umuntu akubaje ati warahemukiwe mu rukundo wavuga ego canke we jewe narahemukiwe uhora wimbira gusubira mu rukundo yego hari abantu ushaka bavuga ati je narababaye sana ku buryo ibyo kundana mutera inda umukobwa dusohokana abakobwa ashaka kumwemenga aragukunda ugamushitse ahantu kamenga umutera isoni mbanza kuraba ko nta gutera isoni maze gusanga nta gutera isoni chandaba rero ingenusa kuzoshaka ryari ubona ko umuntu agutera isoni gadarisi ndagutera inkuru kandi je nshaka ndagibwire n'abantu bose nta munga zigira abona ko ari mubi izo nabibona Petra ashaka kuba afise nk'ibinwa urumva shaka kuba afise nk'ibinwa canke uruzuru uri bizarre bahora bavuga ko Alvin yarongowe aho yarongora ivyo none birabaraho wapi nimba yararongowe l'essentiel nuko babana kandi baryohewe man mu diaspora araryoshe gukunda twakundanye by'abaye officiel nyene yashitse je nibaza ko nicatumye nkunda niko yangira atari bwaro nk'abagenzi cyane kuko yarari muto nawe uri muto yego gusa nyene ntari bwaro nk'abagenzi maze rero gukunda he umugare cyane romantique naramwitayeho we gusa ikintu cyambe cyanjyohe umusanzwe nkira $2 sha Alvin wubahwe nimba bavuga urumva nimba bavuga ko je ndivugiye kuri je sinzi ngo nini namuronkira Amahera umugabo Alvin nimba umunezero nari mfise igihe bandonkira Amahera $1 rya mbere uwo mukobwa ari impaye feelings nine ndagutera iyo nkuru we bampaye $1 Yes, bakunze ba Buja Hit TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Krista nkibisanzwe imbere kubandanya winjire nka yago je nshaka intro ya yago nawe nyuma nazinanye injira nka yago kugira nyine oyereka ninjire nka Krista para nka yago yego ndabishaka mugabo bikore byose basi ndabikore kubera so guys reka ndabikore kubera umu invite ndamwubaha. So yademi economy the body gashata kurabiri ba champion master konkara for read teacher the preacher conductor vibrator ndamufana we I live the life I love and I love the life I live fire the day me people there so gwagwana nta bindi nzi bakunze ba Buja Hit turi kumwe rero na Darcy banyita Laden boy cyo nshaka banyita Dallas kiganiro kumenga gitangoye kugorana gose no ni sense ngene utavuga ngo Darcy genda giye ukakera niga muri primaire oya je ndakuze kuri Darcy je nitwa Dallas Kikas Laden boy Kikladen izo shaka byose ndapana Darcy Yes, bakunze ba Buja Hit mwabonye rero ngo turi kumwe twarabemeye kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye harimo bamwe mu basta harimo bamwe mu bafisi ibindi bintu bakora muga rero muri kano kanya Buja Hit yashimye gutembera no musore sinzi ko ari umusore cyangwa ari umusore araza kutubwira tugiye tuganire twiganire dutere inkuru ego mu bintu nyene biraho ubuzima ngene tuba tubona Hamambu zo kuguma tuganiriza abastar canke tuganiriza abakina comedy tuganire no muzima sanzwe twiganirira so bimeze gute ga bro je n'amafi mbe uvuze amafi uvuze iki nashatse kumenya ko ibintu bitesanye n'amazi ko mu bintu vya mbere bizimvye mu kabari poisson yamira bimwe oya zoshakura abantu benshi batinya ko urumva umuntu ufashe poisson abona umengana none hari ibintu mpora numva ugiye mu karugaza wumva ngo fish brushette ngo iki ngo fish brushette ribyo man navyonze gusa umenye ko poisson nico kintu kizimvye kikunda kuba kizimvye none kizimba gute kandi ngahe wacu tuzi ko ibintu by'amafi ari amafi nyene rero sindimwo ivyo ntobimbaze ko canke nta novuga ko gusa nyene ifi nico kintu cambere gikunda kubura inkoko niho genda hajyanye urigera ngomba ngo inkoko zakenye ngo zabuze ngo bariko barazirondera bazibure nico gituma rero
uyu muga amafi hora wumva ngo yazimvye muga kenshi nkuko ntizikunda kuzimba none biba byavuye kuki ziba zakenya erega muga hari igihe bataroba nitwe hari igihe kigera ugasanga ntibarobye nyene amafi agacabura so dasimeze neza none ndameze fresh ndabona uri ku kaji ndakunda ino jiga man bose barabiza abagenzi banje banzumiriye ko gatoya kirichaka mugenzi wumva kameze gute kararyoshe ndetse umunsi wawe wagenze gute ukibyuka nze fresh nabyutse ndigira gutembera muri ville gato canza gufata kano kaji wavuze ndetse umuntu akubonye umengura urunyamahoro umengura umuhererezi wanyu yego ndiwe yego vraiment biraboneka muvukana muri abana bangana bane wowe ukabura wanyu bakobwa bangana batatu yo ni wari umungu wenyene jenyene nega niyo mpamvu manu nakuze abantu banyitaho nyene jaho tuvukana nonza gahungu kamwe kaza n'ubwa nyuma uwo mubyibuho nawe umubyibuho n'ubuzima buryoshe simpa amahoro ibimba bazama amahoro ibindyohe niwe birashobora oya barabishuka babaradari mugarega nibyo nta muntu umwe atababara kuri no si ndanababazwa kajesi ndababaza mbabaza icupa ryonye ino ji oya yidutse icupa gute kandi batubwiye ko ari ji none ntiri mu icupa okay guys hari akantu uvuze ngo urababazwa mugabo nturababaza uramaze kubabaraga Darcy ukumva nyene ko Dallas ukumva nyene ko babaye man ndenda gutera inkuru rero inkuru ya mbere Jesse nzi iri abagenzi banje bose barabizi gusa haraciye iminsi jeyo ndazi nka Alvin katuvuge Alvin Smith niwe wenyene abantu bazi bakunda kumwinjirira ngo nina ngo ngiki mugana mugenzi wawe turazinanye gusa nyene je ndaguha iyo histoire kubwira nyene bitahura Alvin bazose kumwinjirira ngo akunda nina cyane canke ngo ngiki bahora bavuga ko ni Alvin yarongowe aho yarongore ivyo none birabaraho wapi nimba yararongowe l'essentiel nuko babana kandi baryohewe man mu diaspora araryoshe gukunda for sure wow katwinjire mu kiganiro rero fresh hari akantu ugize katwinjire mu kiganiro fresh uti mu diaspora araryoshe gukunda ubwo bumaze gusohokana n'umudada mutari kumwe aba mu bihugu byo hanze Burundi hari abavuga ngo biragoye je narabiciyemwo gusa nabiciyemo nkiri umunyeshure ariko vraiment diaspora araryoshe gukunda iyo uja bibaza ko bigoye mbwa nta nuko bigoye je n'ivyangoye ndamefa ubungira niwe vyarambi oya mfete imagine baza ko impamvu bavuga ko bigoye uraje gukundana n'umuntu atari hafi long distance kandi muzora gusura guhura ku telefone nzihari abandi kamakete bo ntibakundana batavugana utumva nijwi giye ko yagwaye nk'inkorora canke ikindi kintu canke yasaraye mugu muravugana kuri ko nakora video mukanayigina mukarabana ukabona umuntu yatarimo nta kigoye kirimo Darcy rero duha inkuru mengo arabaye gose urenze uvuga ko ari cyo kintu cyakubabaje mu buzima baragukomye kwanza ntaravuga byinshi umukobwa yampevye kwibonane yamevye kwibonane hajya abandi bababwira bati umwaka mwiza je yambwiye ati umwaka kuri utangururi wenyene pore sana nkuzanje ni bakunda kunyinjirira ngo kubera nari mbabaye ngo nazo ndasohoka kurira gatoyi ngo cinsubira ngaruke nkaca nsubira nkagaruka Darcy tureka tutera inkuru ho gatoya ingene byagenze utubwire ingene byagenze mwamenyanye gute byagenze gute byarimeze gute André kusho basi ndasabye umukobwa twaje hari akabare ko mu Kigobe kitwa Green Valley nibaza ko bahugaye twasohokeyeyo caduhurira tuko turatamba ije nayigo miduzi ifura hari jo rwone duzi ifura gawe Yesu urumva rero hama turahurira aho boro tushitseyo turatamba vraiment mbona Jean umukobwa birashika turatambana uwo mukobwa tutambanye tugumana rero tuguma dutambana hama turatera blague kidogo je ndanka gusaba nimero
akora wakuguyemo nani namwumvise ijwi kandi nyine yanambiye ca ndamurondera izina kuri Facebook ndamwandikira acaranyibuka acaratwana ama WhatsApp bihera ngaho rero ukuntu twagiye turakundana none kumvugisha nk'utari interesse n'inkuru yuko ibashe niko ndagira atuntu umvirize kashuye kandi nakubwiye ko bibabaje oya umfe turumva hari ibyo nza kukubaza wewe mbwira ingene bimeze umukobwa rero tumaze kuryoherwa nyene twaravuganye umugabo sinenzi ko bari mu maprocedure yo kugenda Canada je rero yego yari mu diaspora mugabo nayo namaze kumubona atarajaye tubanza kuba aba best friend and then aragenda hanze ibi turashika nyene tuca tubabaja mwakundanye ataragenda canke yari amaze kugenda agomba agende mugabo byaba twakundanye byabaye officiel nyene yashitse je nibaza ko nicatumya nkunda niko yangira atari bwaro nk'abagenzi cyane kuko yari ari muto nawe uri muto yego gusa nyine ntari bwaro nk'abagenzi tumaze rero gukunda he umugari cyane romantique naramwitayeho we gusa ikintu cyambe cyanyohe umusanzwe nkiri $2 sha Alvine wubahwe nimba bavuga ruba nimba bavuga ko je ndivugiye kuri Jesse nzi ngo nini namuronkira Amahera umugabo Alvine nimba umunezero nari mfise igihe bandikira Amahera $1 rya mbere uwo mukobwa ari impaye feelings nine ndagutera iyo nkuru we bampaye amadolari yararenga $200 hafise utanti guco $270 yari mu ma ari gari mu mwaka 2019 yari mu mado yavunura nka 2800 guco umenga ndavyibuka twari haruye ngeze muri 500 combia mbona ibifaranga ntibirahera nazo zari mu za 5000 asha inote ya 10,000 itaraso oya bazampaye mu 5000 chambona menga amafaranga ni menshi ntazopfa heze chamugane nimbu yampaye we yanyize nakadibare ni chance yiwe je ntavye mbandanya mewa ncandigira rero iyo feelings nari mfise kuko umuntu ugira ko Amahera n'ikintu kigoye gutangawe iyo umuntu atagukunda rero umuntu arinze afata amadolari amajana abiri akarungika agukunda rero nimba Alvine je ndikomvuga Alvine ko yariwe twatanga tuvuga bamwinjirira iki nibi nimba vraiment uwo munezero nari mfise ari wari ufise niri namugware none ubizi gute ko nihana yamurungikira Amahera ntavyo nzi nakarundi ko ndago mu diaspora araryoshe gukunda nawe kubwiye ntiwaburi kuravuga ko agishe gukundana kubera Amahera yaguhaga dashi twatanguye ntazi ko azoya kandi ndamukunda cyane umugata ni iki kitwemeza ko wamukunda utamukunze kwera agiye ndagutera inkuru twakundanye natanga kuri mubwira genre bien avatarana nkamubwira ati banze tumenyerane rero twagiye kumenyerana yashitseyo acarambwira ati bya bintu ni bien vraiment je suis nico tuma tuntanista na shusho cyangwa tugira iki urukundo rurahari ca bitanguruka mu mefu rero ndibuka shari anniversaire ari Canada ndiyumvira none je kado nzoyimuha gute bizogenda gute hama cyabigenda gute rero nta muntu n'umwe muri famille yiwabo narinzi nari hari umukuzine wiwe tutari tuzinanye niwe narondeye n'abagenzi banje bamuzi n'uwo mukuzine wiwe abagenzi bawe batari bamuzi yego abo twigana benshi cyane nibo bari bamuzi kuko umuntu wese azi ico gihe izina giwe ryagumari kuri statut je ndi umuntu wa mbere akunda gupostinga ko sindi babahungu baje mu bakobwa benshi iyo nkunda umuntu ndamwamiza ko umuntu akanamumenya ntihagire n'uwiyumvira ibyaje umukobwa rero cyo ndamucinje niyumvire we nagenda akoresha gato nagenda akoresha gato ndayikoresha nibo barantwenga nagenda akoresha gato turayikoresha twandika ko izina giwe n'amajoyeze nife hejeje ndagenda mu kabare tujya kuyijanamwo ca tugira video call ndamutelefona arenza amasaha akunda kuba hari ca turamuririmbira Darcy ntaguciriyemo si we wenyine ibyo nanje narabikoze narabikoze vraiment ndamubwira umutipe wanje nyene ndamubwira ndagenda ndakoresha rero gitangaje we baragutahuye
we baragutahuye bande abantu babonye abo twe turi kumwe barantahuye kubera babizi ko ndamukunda je rero abantu bose babona umenga ndikirofa ndikigugu bigenda wewe rero naciye mfatiye umukuzine wiwe aba ari wamfasha gukata keke umenga ahubwo niwe dusohoka wari wagize anisi ndamugirira keke nyene ndamufasha nyine turamugira ramefararira vraiment ibintu biragenda fresh tubana twikundanira bwa buzima iki niki ibintu biraryohawe byarangiye kuri iyo bonane naguteye inkuru mwamaranye igihe kingana gute hafi umwaka ni washitse sinibaza navyonze desi hari akantu wahereye kuvuga ngo gukundana no mu diaspora ngo biraryoshe ni iki kintu wobwira nk'abantu bon hari abantu benshi bakundana n'aba diaspora ariko ashaka kubwira ati baranduhisha ko za buri kanya ibiki umwanya wose mu video ntabamukunda iki kuri call umuntu ukunda wese nushaka kuruhishwa n'ibyo akugiriye wowe kwanza uwo mwanya nimba udahari uramwereka ivyo urimo abanze kubibona aravuga sawa shana ntaco mu mwanya rero umuntu aruhishwa n'izo call ni wa muntu aba ashaka guhisha umwanya w'ivyaba ariko arawukoresha niki kintu wobwira nyene nk'abantu bavuga ko cyakuryoheye muri iyo relationship yawe yo hanze bavuga ko bitewe n'imyaka no kubona nk'ubu yaba twasohokanye nk'ubu afise umwanya wo kuzino akuze ari independante la meuf sivyo nibaza ko bitari kubingorana ko yari kuzaraza kunda kujya abandi babikora nga Jane yari afise gwarusha go kugarukina utaba diaspora bubahwe mu buhe buryo rero kubera abakobwa benshi nzi ari nzakunda umuhungu bari serious sinzi nk'abahungu Jane ko mvuga ko bakobwa ko cyuvugira abakobwa none kwera aribo twahuye nabo kandi aribo maze kubona abahungu bavuga ngo azakoreshe Jonote kugira ngo ashobore kwipropose abana benshi muga rero bidasiguye ko muri no minsi bariko baravuga ko abahungu nabo bariko barakurikira abakobwa bafise amahera muri diaspora hehe bagasanga abatipe ko barakurikira abakobwa bo hanze ko bafise amahera turafise bamwe baje bagaruka baguma bavugwa hariho nabunungo baja batagikunda n'abakobwa bo ngaho birogo ko nabo nyene basohokana n'abadada bo hanze urumva nibitwaye iki nakubwiye umukobwa wewe ari ndagukunda aho hanze yega aho ngaho mu Burundi barakenya ntubizi dasi kweli dolari ishobora kubijana muguri vunje rivanga amahera menshi kandi dushaka dufatire kuri 300,000 mu Burundi ni menshi ni bake bayaronka rero hariho nk'umuntu aguhaye $200 canke $300 umuntu arakuvyaye uwo n'umushahara w'abantu benshi muri kino gihugu rero abahungu benshi arinze je sinzi nka je nawe nari profita ko nta n'ivyari biri muri gahunda gusa abahungu benshi abakobwa benshi arinda gukunda ari hariya benshi abari nk'umukobwa aba yarabonye ibyisi byose aba yaranezerewe ikirori cyose yarakikoze asigaye avuga ati imyaka rero yatanguye kumbana myinshi kangirefo Daxi biravuga ko aba bakobwa bo muri diaspora canke abahungu donc abahungu bari ngaha ashaka gukunda n'umukobwa muri diaspora kubera iki muri ko mararondera amavisa usanga nta rukundo ruri mureka tureke kuvuga kuri wewe mugabo urafise abahungu mugendana murafise ibyo muhora muganira ngo vuga iki kuri ibyo bintu ngo visa wapi je nta visa jewe ciyumviro canje bon je nka kuri jewe nirabiye nyene nimere je ko nta by'abakobwa nigeze nishiramo ngo kugira ngo ndonke visa no hanze nta naho niyumvira rega dasi kuri wewe nta numwe aronko mu diaspora yamuronde kuko nta utuma ngo uzombwirire naka ngo ndonderere umugore canke ngo ndonderere umugabo mugure uremera ko umuntu ashaka guhuzwa n'undi nk'ubu ugasanga Darcy office nk'umu type ari hanze wowe nawe turashaka kwatse ko turaciringa canke wowe muri ko muraciringa muri Canada canke handi hantu hanyuma nkacanda turavugana uwo muntu muri kumwe agacavuga turi kuvugana nande atu no ndamuguhe yego baca mutera inkuru muhane nimero ubwenzi bwa nyene buzokwevuriwa nta ubabitse oya Darcy ibyo navyo birabaho muguremera ko Darcy je nawe turabagenzi sivyo ufise nk'umutipe ari hanze arakubwiye ati bwana mie nataka
mwanamke wa kuendana naye tena niko seri urumva gacunga ati je nafise umugenzi wanje kangoye nimero jewe nyene jewe ashaka bafise $10 byanga bingana gute nambwira ati ndaguha $40,000 sinokwemera je ntamukunda atari nta ko atesa bya bindi tuzoshika mu rugo tukagira Maria manrazigumana nta kintu kibabaje nko kumva utari ivyukene utaryoherewe ibintu ufise yopfuma mu bimugatesa wa mwana umwe aciye n'imbere y'imeza uri kurafungura utikicara ndake Okay, bakunze babuja hit mwabyumvise rero nerumvana nababwiye ko turigana nyene mu buzima busanzwe nyene babimeze mwamumvise Darcy ntibiba byorosha abantu bavuga ibintu byinshi Darcy kuko kurajyanka none Darcy ryarya mu ishuri none bari impamagara ku ishuri ucuri impamagara no nga niwe wenyene mpava nibagira nibaze kuri ko hamagara Jux Dallas urumva rero ntibiba byoroshe mwumvise ukuntu bitaba bimeze kandi nibyo benshi barabizi ko rero hari ibintu byo kuvuga ngo aba diaspora nibiraharawe ngo aba diaspora kudutwara baby biraharawe urabyumva ibyo bintu biriko birazamo n'amabifu kuntu ibyo mugabo byavuze abahungu nta je nakuma ndakubwira umukobwa wo hanze agukunze benshi baje kurondera abahungu bamaze Jesse mugabo je nibaza ko bajya babastar babashaka babamenyewe ariko je nukuri je none ni nasinaza karashaka kumenyeka ni kuri kuragaruka kuri ni na Darcy ni kubera ariwe navuze ntibahave biyumvira ngo ndiko ndamuvuga kandi kandi we bamenyekanye yamenyekanye gusa hari abandi bakobwa ashaka kuvuga ati reka ngende nkundane na naka urumva ati ngende nkundane na naka kugira nzoce mvuga ugasangana namwobije ati turamvuga mwerekane ibintu byinshi guys babigoye rero biragoye cyane kuko ushobora gutahura iby'urukundo by'urukundo n'agatangaza ari igihe mujya no mu rukundo utamukunda ariko kugaca usanga wamukunze bivanye n'ingene muganira usanga byinjiyemo jewe mu gukunda kandi ndakwereka ikintu je nko kwanza ntangura kubona ko tutigera tubowa kuba uri muce bisigura tutigera tubura ivyo tuyaga nawe ico kimaze gupasa ndaba ingene je umfata abantu we hari abantu abakobwa ashaka kumemenga aragukunda ugamushitse ahantu kamenga umutera isoni mbanza kuraba ko nta gutera isoni maze gusanga nta gutera isoni chandaba rero ingene usa kuzoja ko ryo rubona ko umuntu agutera isoni gadasi ndagutera inkuru kandi je nshaka ndagibwire n'abantu bose nta mpunga zigira abona ko ari mubi ivyo nabibona Petra ashaka kuba afise nk'ibinwa urumva ashaka kuba afise nk'ibinwa canke ubwo uruzuru ruri bizarre canke ibyinyo bishisha canke numva isura nyene ishisha nyene muga kubera nk'inoti akavuga ngo ico gikobwa ni kibi abahungu ni gakaraba ingenase arabica afise baravuga ngo amafaranga niyavuga yego kwe baza ko ukurikira urukundo rw'amafaranga ntaho bigera bijya bintu ntaho bigera Darcy ari rero umukobwa aja canke umuhungu aja kuza arondera Amahera bigasanga aguyemo ugatsige mwana nzomujya marare mugabo ko ingene baramefa mufata gasanga yamukunda ndakubwira ikintu kimwe ma shaka gukundana n'umukobwa mukundana muryohewe sana mugakana nta kwitaho kandi aguha byose wari we wese hagati y'abantu bose mugabo bikarangira hariho uwundi muntu yamahari rero uwamahari ni usanga ukunda kuko uzoshaka kuraba hari umuntu yamashaka kumenya ibintu byawe kandi akabimenya kugira ntabije kubivuga mu nk'urusaku kugira kuyiteho abo rero niho usanga urukundo usanga rugira rero nk'uje ugiye kumukunda uzi ngo umukundira Amahera usanga ya Mahera ayigara yaguha mugabo bivanye n'ingena gufata
ugasanga urukundo rukudugana rukakwana rwinshi ni benshi tuba tuzi yavuga ngo kiyango nta bishasha ugasanga birangiye bagize mariage. Darcy akajambo kamwe hama nkaheze ikibazo kimwe. Darcy nk'umuntu akubaje ati warahemukiwe mu rukundo wavuga ego canke we? Jewe narahemukiwe. Uhora wimbira gusubira mu rukundo? Yego. Okay. Hari abantu ushanga bavuga ati je narababaye sana ku buryo ibyo kundana. No gutera inda umukobwa dusohokana. Reka gutera inkuru cyo ndabyutse Yesuwe. Barakomeretse Darcy. Hewe. Dallas. Ntazina mvuga. Cyo. Icyo gihe mbabarire ndashusha. Icyo gihe uwo mukobwa twari dukundanye umwaka wose sha nenda mugwaye vraiment. Aya niga muri 19 guco. Niba abana sanga batwara inda vraiment ari bato sana. Rero ko nzi ko tutakubagana ntabwo banari mfise. Iyo mvuze gukubagana nabyo urimenya ntumbaze byinshi ntabyo nzi. Reka gukubagana gute? Nitwakubagana byotuma nike Nkakini by'abana. Nitwakubagana byotuma nike. Muri nevye murumva ibintu byo gukina iby'abana n'ibyabaga harimo kuzi. Ari inkuze. Gusa nitwa nta bukubaganye twari dufite bwotuma numva ngo atwaye inda ngo nshingira ubwoba. Uwo mukobwa rero cicyo gihe twari babasazi sana bandungika muri interna kugira ngo ngende kwiga genre ubusinyi buhere caduhurirayo. Cyo gihe twari dushushe hari harawa amasupra urayibuka kiriya gihe n'amashati y'amakaka twari bitesa urumva tugenda twateka ndibuka twajanye ipasi yo kugorora ahantu shana amatara baducira nta na pize n'amatara baraducirira nta no yiyakiriza twe twari tuzi ngo ngiye muri yangira internet y'ibisazi. Dushitse rero mukobwa nibaza ko yaranshuhi en même temps afise ubundi akunda yadukunze turi babiri. Ivyo nagiye kubimenya papa dukundana umwaka wose tumaze gukundana umwaka wose rero umukobwa aca ndayinyarusi nkuru umukobwa aca nyina aradukunda twese mugabo ica gutangaza nimba uno musi mbabaye wa wundi yabaryohewe urumva nimba ejo je mbabaye wa wundi nawe baba basubiranye rero type niwe bari batanguye bari kumwe araramutera inda amutera inda turi muri vacances umukobwa ambwira ngo yasanze ngo agwaye sida ngo nakamaro ngo ko gusubira ngo guhura ngo naceyo. Urumva yaragukunda? Yaragukunda umuntu yiyumvira kuvuga ati je ngo amugera. Shatse kumbesha kugira ngo nyene bihere neza. Kandi wowe ushaka kuba uri mu bantu badafata abakobwa neza niyo kwaguma kujya bagapapa. Ni malchance nantuka nzomuronka tesa kandi nkunda uravyo umukobwa batugira party tu turindiye tuzoyigira. Hama rero uwo mukobwa aca birahera biheze tura nyene ndamubwira uko nyene mugabo rero cyo gutangaza amaze rero gutwara inda yaraje arabimbwira ngo basingura garuka ku ishuri mu deuxième trimestre tugarutse manbera byari bibabaje hari ikintu kikubabaza ameme takika kuryohe ukaba na déçu mugabo ukaba déçu encore une fois ubaye soulagé uko bivyo bintu uraba déçu ukaba soulagé hama nyene kandi ukumigwa umva buri nyifato wifata kuko iyumvira umuntu aje kukubwira ati musohokana ati Dallas genda fisinda kandi si iwawe voilà tubati kandi si iwawe umva ubwa utangwa gusima umutima ati none ko nzi ko data cuniyagiriza iyo ndayitwaye gute agomba yinyagiriza akaje kubwira ati sigwa mugaba meme ta urumvise ko yaguciye inyuma kandi wowe ata man
twobibanda guys dukore part 2 murumva ko ni story ndende ya Dallas murumva ko umuntu ntaba ari ibintu umuntu aba yaraciyemo kandi byababaje kandi urumva inkuru ya Darcy siwe wenyene nako Dallas ago yambuje gukoresha Darcy umva ko atari si ibintu biryoshye ni ibintu biba mu buzima busanzwe umuntu wese nahandaje ari abadora bikigano akavuga ati bro nanje byagenze uko cyangwa umusista akavuga ati byagenze uko urumva guys reka turindire part 2 tuzokore ikigano gira kabiri ko yako amasara agiye ndashaka jambo wobwira nk'abakunzi ba Bujahidi canke abantu bari muri diaspora mu diaspora yubahwe nabivuze je gituma ndabivuze nuko nabikubwiye kubera ibyo nitwaye turi nasanze no kuganira bijya by'urukundo namba babizanye gute nimba twabizanye urimenya rero man je nagomba mbwira abakunzi ba Bujahidi TV bana mugume muri ngaha jaho tugatwazanira ibintu bikaze Darcy ya rahira guys tugatwazanira ibintu bikaze na Darcy tutabitegura ifoko tuganira ibintu byinshi byo mu buzima ndazi hari umuntu ashaka kuba nkaho karorero kwiyo nkuru ndaguhaye nyene abantu baba bacanyemo yanciyemo akazambwira ngo afise inda kandi atari yiwanje haraho bibiba hari abantu bashaka kuba byarakoze ko umugabo nagomba mvuge nti ikintu cyose coshikira umuntu we mu buzima jeyo shavuye mba mbona umenga vyopfuma bihera umugabo jewe nasanze kwiganyira atari vyiza mu gihe utaze jingene hameze naho rero uba wababaye ngo yaguhevye sije manake nini urindire ejo man ejo hama hatangaza umuntu nico ituma je sinzi tuzobibandanya Yes, bakunzi ba Bujahidi mwabyumvise rero turindire commentaire zanyu man twarabimwe kuzo turabazana ibiganiro bitandukanye guys ndabakunda cyane abakunzi ba Bujahidi ndazi namadavuga ko muri nimwe ba boss bacu nimwe mutuma turonka ingene dufungura kwera kugiye kuraba ikiganiro turaronka izo views ugakomanta aho dukora baraduhemba so guys turabakunda cyane namadavuga cyane ko muri aba CEO bacu nimwe dukorera kugira ngo tuze turabazanira ibintu bibaryohera ariko se ryabaye murandika muri commentaire mutubwire ikiganiro si sawa canke mutuzanira umusani mutuzanira wo mushaka nyine ibintu mushaka muratubwira ati mudukorere ibiro so turabakunda cyane guys mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Bujahidi.